ujya mu mukobwa ntawe dukeneye, nawe dukeneye isango nawe riragetse igitabo cyanyuma twari twarakubariye twagushitsa ku washatse ibyo wasabye twaragukoreye byose nawe harageze ko tukujana ko wahisemo igikombe cy'urupfu ugomba gupfa nawe. Nukuvuga barafise ikintu kiko kirabica mu muryango. Ico kintu naco cavuye kuri se na nyina. Kuva kuri se na nyina bishwe n'umugera wa sida. Niyo mpamvu urupfu rwamo ucubivuga nta isoni nta guhisha ucubwira umushitsi. Niyo mpamvu n'uyu mwana yapfuye bitigeze binkanga kuko nabo yarafise uwo mugera. Aba bana bose uko ari batatu bari basanzwe bafise uwo mugera wa sida bavukanye. Rero ikintu nagomba kubabwira muri iyi minsi dusigaje ngaha muze mugerageze uburyo bwose bushoboka. Ndabingenza ikintu citwa ugwembe canke urushinge kira kintu cyose ashobora kuba muze mwiyobare ntazo hava abanduza umugera wa sida. Bikora vyumva brother. Ne kumengo ndiko ndabikubwira ntubu byishimiye. Ibyo we nusanzwe ubizi. Unzashobora gutekana uri kushira ku karubando wundi mwana. Simaka ngo bagwaye umugera wa sida wese ngo bavuge gucyo honye. Kandi abagwaye umugera wa sida nabo n'abantu nk'abandi. Barabaho n'abantu nk'abandi tuca tubaca. Tuca tubatanga tubatatana. Bagomba guhabwa agaciro. Mugo ngahanyu umushitsi nta nuko yaranamuzi aca mutinya. Wewe umugize iki ngaho. Aho je no kwemera ngo mvuge ngo uvuze neza. Oya. Ubusigaye mvugo kavugiriza. Sigaye mvugo kinjira mutwe ndavuga ukampaririza. Gusa mko ndavuga ukuri. Bro. Akariro gake na fili. Sabye. Ni sawa. Hama
Narinje kukubwira ikintu. Urabona ko mu muryango wa Benani na Leokadi ni wewe wenyene usigaye. Harya nta wundi muri kumwe. Atari wewe nyene. Wifate nk'umuntu akuze. Ibintu vyo kurekera wigira ikigugo wishiye ku ruhande. Uriko uravyumva? Ego. None kuguma umenga urijiri ufise imbeho ani uhamenyereye. Se wavuke. Ufise ikibazo nyabaye. Ufise ikibazo nyabaye. Senge nta nakimwe. Kindi naco. Ja mu yonzo yawe. Soko rufise agahinda nkako. Kwagapfuye kabazi. Rero ntajyanye menga imvukira mwavukiye hari Bujumbura nkari ibintu mugezi no mutamenya urumva era nkunda gufinde kiya nigiki canke ivyo nyereka kwanza ivyo ibi byo ngahamara vyinshi ivyo turabizi no kwishura baratwigishije ibigazi da nikigazi ashijya nakizi bige kigazi iva kamavuta nyene vya bindi mukura mu mamesa niko ni nayo kubwiye nubwo ni nayo kubwiye okay sawa rero reka ndakubwira ikindi ico onye nanti ico ico ya niki ndakino ureguravye no kujishura ashobora gukina niki ntibona yuko ari gikaju bishishura ico nikigori ntabwo ari gikaju niyo mpamvu rero bege muhora mubona muri Bujumbura muri ibintu byinshi mutazi urumva nkiki iki nikigori none aho ikigori cyakiza ko gute ko munagahagaze guca none kiza mwo hagiye ni kuvuga ukuntu bigenda kirakura kikwije amezi yacu ucubona haje ikigori hagati hamagaca kigonze mu munsi mihesha cya kizana intete usanga ikirero usanga muwege muje urabona najyanye ko hari tuka tuntu tujyanye n'imisoma ejya n'imisoma yindi tujye imisoma hama bijyo nabyo nibiharage bya bintu bavuga ngo imikubi twige ngaye wacu dukunda kubyita imisogoro urumva ngahanye uzovaho umenye ibintu byishagira umanza rumwe numarazi biri gusa mbari yinshi cyawe waje wambaye niganda gutembereza hariya hepfo ku nzuzi oya tugenda ndakeneye kubona uruzi ibintu bituruzi bashe uruzi sindarubona n'umusi nje maze kuba Tanganyika hari ahantu apana Tanganyika n'amazi ava mu misozi mugaba aguma genda adakama ndahera bita ingeri canke uruzi cege rimwe tikira abana rero kaba hakazuba kakatwenda kwidumbagura n'ubu nitwa kwidumbagura haro bana batubona twumva nkumva ukuntu bimeze kanye kandi rero genda ku kintu ona kazigenze zikagenda zikenywe biye bitonze umurongo nkuko zijyanye zijya n'inyana yego kweda kijene cyo n'igikona kijya ruga runini kijya cyambaye karuvaki isakantu kakabara cyamba uruntu gwera mwizo cyari ibintu byinshi imukira zengaza ibintu byinshi kijye ni kimwe bavuga gishobora kuramba gashaka kwiza imyaka 360 kijye kiraramba gusumba umuntu imyaka 360 kigihari rero gaye baramukanya barateba none urabumva abantu bavuga ngo ufite imyaka nk'igikona umuntu yakuze akamurige gico kiragiye kiriya hari ko kitembera kiraba karere nko kiramaze nk'imyaka 100 usanga sasa kandi nuko nyine tawo kibaza wakibona yego vraiment haya navuga ngo wewe nguyo y'umuntu yambiye kwisi nguyo afise imyaka nk'igikona yavuze igikona ikona kiraba ko nico baciriye umugani nico tugenda kwerekerera ku ngeri naho ku ngeri
Urumva je kweri je ndazi ko bibabaje ndazi neza ko ibyo bintu ndazi ko na jewe binshikiye byo mbabaza urumva hajya kubona umuntu wawe kubona umuntu yahora kuba hafi kubura umuntu mwahora mutera ryarenga kuri umuntu mwahora mubura muronka mugabo ugasangura mubuzagiye butakigaruka nukuri niyo nkuru bitagoye kwakira ariko nyine ugomba kwihangana ugomba kwereka umutima yuko ugomba gukomeza ubuzima twese hariya niyo tuja nta n'ubuzorusimba twese niho tuja rero nukuri ntege ntiwaze ngo genda kwanga ngeje ndagukunda kuko nk'ubu unye kijye gihe kibazo cyabaye cyuko nibuka n'umunsi mu telefone mutubwira ati ndi kiri 5,000 nukuri kw'Imana nta n'ikintu narikise mu mufuko yamubwiye sister ndamubwira ati rero bwa kuvudiga haruguru bukeneye waha 5,000 hewe yarandaruye ibingi yarandarura dara nambabaje ibajine kumba badajewe ndi umuntu w'umugabo ubwo kumunwa nkanarira narize kujya ku mwana amurera agatemba ku maso ndiko numva gahinda kanyu byo mubayeho rero no kwihangana nyene Imana yisubije ibyayo ariko jewe nzobanenga ndakube hafi nyene cyo nzoba mfise niyo nzoba narose nk'amahera no kuri nzogufasha n'ahandi hoho isi yaramiza amenyo abantu bashaka kuvukana ariko ugasanga amuvukano wuno munsi ugasanga utwa na Burundi eshanu kuri narasho no kujya gakomesho karaho kakadukaraho dufise mu rupangu ni nagombye ko bazogapangisha bari abanyemeye komesho y'ibihumbi 30 navuga ati basi niba yama cyafata ndaguhe basi ibihumbi 15 je hari yayi je hari nta kintu cyo kujya mu buru apfuye urundi gusoma arasoma ariko yaciye ambere ifuro kitambwira ngo nikagume ngaho ngagomba kuguma kabona ibintu yarujuje namwe muri ngaho mupfuye nabi sha Imana izomuhana Anita Imana izomuhana zikushika n'ubunye kubujya mwana yarapfuye agapfa antafise amafaranga mugabo ntagikintu kimafasha ni mushikanje mugabo sindamukunda hakunkunda Anita nokunda wewe none muyo none ibujumbura nta kazi ufise kajinagira urakora hamwe ushobora kubura 5,000 uri hari ibujumbura je hariya kweri nta kazi mfise je hariya nta kazi mfise je ngira ndo n'ibihumbi 2 byo kunywa gacupa nda kumusarasita atayamare canke nkayatora hari nye n'ahandi ho je nta kazi mfise hariya anye yambona gafisesha nukuri kw'Imana Nadia yari kumpana ni gutuma jewe ndamuvuza nkatanga amahera bakamuvuza hajya hose ariko Nadia yapfuye umukene ariko ngiye kurondera akazi kweri nkore kweri kuko ndabona kwino si Imana udafise amafaranga anacho ufise uko yakwinjiza amafaranga ndabona ntacho umaze kwenda gushimiye ko mutima wagize nzoguheza gishi nzoguhibyo uzotura jewe ntuna jewe ni nkuru ubikintu cyose nzotora ubu kintu ganda nagusezeraniye je nora nkunda agacupa mugabo ubu nzohora ntora nimba ndose nk'ibihumbi 5 icyo nenda kunywa agacupa kamwe mugabo ibindi 2,500 ndayabika kugira abasinze ndakurungikira basi canke nze ndagufasha sije ariko rero suriya gusa n'uyitwa ngo turegeranye nta kimwe afasha Nadia ari kumfiro yaragera musaba akemba afise igiti cuzuye imyembe aramwima kandi vyitwa ngo nisenge bajya bareki babise imitima minki y'ibihere urumva jewe nzingi bitangura gukora je mwana shaka jewe basi wewe niwe sigaranye igeragezo byo bose wewe ntuzombanaho nabi nzotuma basi ndarondera amaheri bujumbura nukuri nzogerageza ntuzosubira kumbana naho nabi wewe turakotse gusa jewe urumva nyene sigihombe reka ndakiguhe uze kuraba basi n'akantu guha arafise n'ibindi senge sangaho urumva uze kuraba akantu gura wowe urantugura hamwe gisigaye je guhera n'umunsi ngiye guhaca hasi no hejuru n'inzoga ndazihebe mugabo wewe je nk'umuyomba wawe ndakwitangira nukuri wakoze sinari kuronka neza byarambabaje kubona gufata kurya
afise amafaranga nuko rero igisigaye rero reka tugende ngende kumuraba ko yankubu ntaza hondi ntaza hondi urakoze Imana iguheza ngi Ewe yapaye isuka wewe anyosike uncha kukarengana tani yambu mpaje yewe isi yaraheze nanje kamushikanje je nanje je nabo dufikijeyo cyane no kubona ndi kumwe n'uyu ubwo buyago baraburya mwashaka dabaramutse nuko ruzingo mu maririke ndabirirwira mwebwe murazi yagiye kuronderera umviriza ndakubwira rero musaza wanje ivyo bitugu wishimiriza mu minsi mikeyo uzobibura wishinga ucuditse n'uru ruzingo ubona gwazingamye nkuko ivyo bitugu mu minsi mikeyo uzobibura mukwegana utazwanzanira ibigwari wanje uwo yahwereye yapfuye agenda apfiriye ku nzira nawe kura mwishinga ivyo bigwari ukwega utanzanira bagapfa amaso nawe yapfuye agenda nta n'isoni ariwo marwo we muntu agomba kumubungabunga turi umuryango uyu mushikanje ariko no musuko wahindutse uzwa n'igikoko nta n'isoni kubyukuri kubona ko abantu bose nimba mwene wacu yayishwe n'umugira wa sida usizobora ko niyo abugwaye urumva naravuka bakomeye mbega wowe aho n'ubusabana ubugwaye waravegemye uri vegeme ry'umukobwa aho no kumuba hafi yo ntagomba kumuremesha ariko raba sigaye wibona ibiyobeye mama wanje mu ruzingo umubiri ntawo wo wishimira hari abakobwa bari beza hari abagore bari beza hari abagore bari batagasi bagenda bazunguza amanyo ariko no munsi batagihari basigaye ari ububombongoro genda muri wa karedi Bujumbura urabe ngene usanga igitanda cyaramyanywe n'umuntu wumva ariko nawe wishimire ukungana ngo nuko yabeze gucyanye uyibona sanga akomeye ari na ugwaye hamonda kubwira ikindi kintu naco umugwayi wa sida n'umugwayi nk'abandi n'umuntu nk'abandi n'umuntu agomba guhabwa agaciro kandi no bantu bamupinye nuzi ko anagwaye hama ikindi naco ndaganda kubwira turi umuryango je bashikanje mwese mwarononekaye ubwo abaroze mwebwe wabaroze niyigeza akaraba n'izina ry'Imana nakumwe mu konsubirana mu hagenze barakwiye ko jemwe namwe twumvikana tukagira urukundo mugabo rabukuntu musigaye menga muri bikoko sha eko bashiki banje ariko Imana hari haho ibona ibintu ikihenda ude butunzi mushikanje afise ituma bihajewe uyu mwana ntababayeho mu buzima umunara mutenge n'Ibujumbura nkamutunga gasa neza akamera neza ariko yaba yarose itunga aradibamye arabayeho neza ko niyibuke neza ko umusengezana wiwe abayeho mu buzima bubi hama nawe uvuge ngo aragwaye umugera nenda kubatse aba bose bari haya kwitongo ry'abapfuye bishwe n'umugera aho gupima ntusanga waradegutse ntusanga aho ukagenda ngahanye ntotembagara ukaterumene ku muntu ugapfa uyu mubiri ntawo gushimira yabuze ubwenge uyu mubiri uyu iki ubu ni bucafu n'ivyondo n'ivyondo yabuze ko ari ibyondo ntwari kwiye kwishima ngo kwa kwinosi ahantu uburengano ugeze hajya anyuka ugiduka ukikwita umwere ukakwita ubwo rujonjo ngo uri hasi ukaza gukuririmbira aheza mu ijoro mushiki banje mwebwe ubwo mubona ko jewe ntavuga ukuri jewe nubwo navuga ukuri niyo mubona kumenga jewe ndi umusazi mugabo
ico mvuga cyose no kuri kuzima kandi muzomenya ko abukuri umbiriza tuzosenga Imana ndazi izobahindura uko isigisha hama ikindi naco murabona ko uyu unye ariwe ashobora gupfa umwanya n'umwanya ariko hajya gatika tiswe n'Imana nigaye nugwa n'umuyaga haya naho ngo mutanga gupfa ari mwe mwogenda kare twigiye urucira mukaso rugahitane nyoko so bigugu ko nagongo rafise ivyo rudedemba ngaho imbere yanje muzopfa mwangara muzopfa nk'umufokurujo mwa mihimbi rimwe genda mwanduzanye ivyo bigwaragwara mu Tanzania je wanje ito Yo nkora kwanza biriko biravamwe indoro biriko birakemuka muri make nta kintu kiryoshe nko kugira umupango wawe ukavamwo amahoro nyene ukabona ko ibintu byose uriko urakora biriko biracamo kandi sister byose ndabikesha wewe hama ikindi naco Imana ishime ko hasigaye kamwe kandi agakobwa ntabwo bakaduteye byose n'imipango yiwaje kandi ndazi bizocamo kajya gakobwa nikazotunanira gasigaye ari kamwe ubundi nanifite ubwoba nyene abantu babiri bose dushobora kubakura mu nzira ariko ko dutomboye hakaba hasigaye umwe ujya tuzomenyene tumugenza mpaka dushikiriye amatungo yose yabasenanye n'abasitse uraza amatungo ngaho ko asigaye azimvye byari nagiye narabajije iparcelle hajya kubarabara baca bambwira ngo igeze kuri 20 million agaparcelle gatoyi ndavuga ati mana yanje oya friend wekinda ndagusaba bandanye ukoresha umwanya nkuko nabigusabye kugira ngo turaye ko twobaho neza si musaza wacu none ariko kandi ntibikenewe ko abana aribo baduca baza kubitorana mu gihe twebwe bashiki b'umugabo bahari base wabo bahari urabona abagwaye na sida erega kajaye nta garanti gafise ngaha aye gasigaje imisi mike cyane kazobe kadendunza urya naho twomwica Imana ntiyo mutubaza kuko n'ubundi ari mu nzira ari mu mugambi wo gupfa ntubigire kubwoba ube maso ukora akazi ko nabigusavye ndabizi ko mu minsi iri imbere uzonshimira sha ariko rero naho biri uko ako kamwe gasigaye nyene bigoreye aho nyene urazi ko kajya ko gakuze twatanguye gukuramo kajya gatoyi turibagiye ariko ujya kuze ari we rero ari ngorane ujya kubera araciye ubwenge urabibona karakanuye ntukabone kujya kajya karakanuye kwe ndagafise kubwoba tubigenze gute ariko twebwe twese tutunanira tuzogerageza ko dushoboye turabingere tugakenyura tukakure mu nzira nikaje ubundi bwo nikagwaye ahubwo rero naburi uko ndafise ciyumviro nta kuntu kajya gakobwa uwo gatwara hariya ibujumbura kakiyegereza kugira nijya mirima sigare ndayirimira sigare ndafite utuntu ngaha nyine wabo ntikabonera ikintu nakibo kuko kajya hagize ikintu tugakorera karaciye ubwenge kwava kitura abashinga ntahe kandi urumva twagasanze wabo urumva yuko vyo tugira ikibazo we gatwara ibujumbura ukiyegereza kuko naho karima amahera je sinzi ico kayakoresha imisi yose tubona kaje kunsanga ivyo gafungura urumva simbona nyico kamaze ngaho naho ko hava nkasiganda hirimira burya ndibaza naho nyene ibi bintu byoba byiza ubisangira na zijya mfubyi kandi wowe rero misi yose wamuzunyiyeza ko gusa wamunyiyeza ko unyereka utuntu n'utundi ngo uraryohewe ukume nturyohewe jewe umviriza ndakubwire ivyo bintu vy'impfuvyi zuranzanira ngaha je ngo ndazigaburire babijaye ngo ndabirere je singaburira abapfu bajya bapfiriye hejuru hasigaye ko tuja kubahamba gusa ntutoswe kunzanira jewe ivyo bintu mu matwi yiwanje go subiye kuvyumva uko biri kose turabagenzi mbe ushaka yuko ugira abagenzi bijyajya ushaka yuko ugira abagenzi binjyajya umva ndakubwire ukuri je nzo kuvuga
ukuri kose nzokubwira nyimba uzobunda nyimba uzoreka gusumenyeje ko ndagukunda kuko si bose bakubwira ibi umvitsa ndakubwira ndakwiyamye wanshinziwe nundi musi je ntuzosokuza kunsungara ko nguri kumbwira ivyo mbwira uragenda batore nawe barere wewe fise data byinshi byo kubaha mbona umeze upfuye nkabo mvira no mu murima wanje reka kuwuhumira umvize ndakubwira umwaka utagiye mu wiwawe ubona ko wabaye mwiza uno musi niba uri kuratuka nawe azogera igihe hamwe uvyara umwana wiwawe azopfe nkuko abandi bariko barapfa nabo ukubita amazina nawe witegeye yuko ariko azitwa biwawe kuko ingero ugerera uwundi nawe nuzogererwamo uvuze ngo iki ivyo uri kuransabira nawe bizokubeko urantanga kubavyara abo bana nawe ntange kubabura mvira mu murima genda hosha kanda kubi shinzi ry'agakotoro kaza guhumira umurima wanje gusa nta kindi kajeje n'insaku hewe utangwa insaku usha ukiri muto harakana aho uzosadiruka kecuru hama wowe uri umusengezana wacu kandi ndagukunda kandi ibujumbura nibana jenyene na data wanyu ari urya twazananye hirya y'ejo kumva ko ntushobora gutunga umwana wa mwene wacu wa musaza wanje ntaco bitwaye je ikintu nagomba kugusaba nashaka ndagusabe ko uwahora gusanga adahari ingo tugende ndakurere nzogufasha buri kintu cose nta kintu kimwe ntazogufasha ukene ico uzokenera cose uzombwira ndahari nka nyogosenge kandi na nyogosenge wundi urabona ko yavyemeye ibintu vyo ngaha azobikurikirana azobiraba ariko wewe uze tumanike Bujumbura ereka kuguma ngaha atacu uri kurakora kandi ukiri umwana ukiri muto nkuko sinavyiza ariko ninagushira Bujumbura uzora utuntu ushobora gukora ndakwigishe basi n'imyuga umenye umwuga ushobora gukora uzokubeshaho muri kazoza ariko muri iki gihe biragoye kuko kazoza kawe kose kazohagararira mu buzima ushobora gukora mu bintu ushobora gukora nkundira mwana uze tumanuke Bujumbura senge jena na kimwe tunoshobora kuva ngaha ubuzima bwo kwibana narabumenyereye urabona nayo nk'ibi bigazi noca ndabitanga hata n'amasigara arabisanga imirima yose ona no bisigirande eya mwana wanje humura je nzobiraba nzobikurabira ega senge wawe aragukunda ntashaka ko woguma muri ubu buzima bwo ngaha we ubona unezerewe no kuba mwinzu kweri senge wawe aragukunda ashaka gutware mu muji utangure kwambara neza raba ingene zangaha yambaye nawe uzozura uraza kuturaba wambaye neza waberewe raba mu mutwe nyina asa neza ariko nawe ukorera ivyo ntubona ko vyokubera emera sha ugende agutware hama mwana byukuri turagukunda nimba ndiko ndabikubwira sikubera ndakwanga ubuzima bw'Ibujumbura buragoye sinoza kwiteza umwana nje kurera umwana Ibujumbura ntamukunda nuko ndagukunda ndakwifuriza iterambere shaka kukubona uri ku rundi rwego gusa neza wambara neza ufise ikintu wize muri wowe nk'umuga kiri muri wewe apa yibyo papa wawe yarigeze kutubwira ngo tuzomukurikiranira abana kuko natwe papa wawe niwe yatureze turi abana batoya aradukurikirana twitaho nta mpamvu yuko twereka kwitaho abana yadusigiye ndakwinginze mwana basi utahure yuko papa wawe ari we yasize avuze tubarere urumva no kumza mu buzima mu gihe papa yapfuye abinsavye yaradusabye tumukurikiranira abana ndagusavye uze tugende ndabafashe gusa nyene naho nzoza ndaza kubiraba ibyo ngabi vyihorere nta na kimwe none ntibiziranye go senge sawa nta kibazo basi ndakwemereye ko tuzaturazana uze kukurikirana ibintu vya papa wawe ndabikwemereye hama ngiye hajya kwibarara hamwe wansanga ejo itegura uco usangaho ntazindi fisi kandi ufise hama nta kibazo
genda urabe utuntu burakora tuzogenda ejo mu gatondo nzoguhitana je ndajanye na nyagosenge aho kwibarabara aho twari twashikiye hari akanza kumurungikana kuzanira sivyo ibisigaye navyo ejo mu gatondo nzoguhitana sinze ndakubura vy'imirima ntuzubizindukiremo ciao genda mu nzu none muri make abana b'Ubujumbura hajyanye baragoye kubera ko bakura badatembera ngo babone ibiyaya nk'ibi ntibeza ngo babimenye je namweretse ingeri azi ukuntu yambaye ngo nk'ibije ntacyo narinzi ngo je ngo nzi piscine ngo nzitanganyika ngo nzi biki umva ndamwereka ibyo bikona biriko biravuga ngaho hejuru ndamubwira ati ibyo wonye mukurambe ba myaka 320 35 rero dusina n'ibyo yarazi yumva ngo nibikona rero je ndanatangaye n'ingene ubu nzanye ngaha anyu ngo kunyerekana kandi jewe ahantu rahakuriye ndahazi cyane rega mwemwe mukiri batoyi cyane mukiri butoyi cyane gose ico gihe rero ahaje narahabaye ndahazi kandi hariho n'ahandi hantu hari yanye ku Mutagaferu hariya ku Mutagaferu naho ni nasanze haranahindutse irahindutse muyo igituma nakuzanye ngaha nashatse ahantu tuganira hiherereye twari kuganirira muhira canke ajya mu mirimo ariko usanzwe ubona mino mu minsi ko baguma tugenzura cyane amva aho giye canke jaho ndi bashaka gume dukurikirana ubwira bari ibintu tuvugana canke ivyo tukora ngira uranaze kwibona uriko najya ari twije hajya mu murima ingene senge yaca dusangaho hajya araje kuraba ibintu twe turavugana nuko yasanze dojereka kuvugana nco bituma cenzi no kubera ino ntibakunda kuzayo cyane no kumwonga hama ico nashaka guhanuza urazi ko ari we nkunda guhanuza kandi ukanyumvira senge yari yambwiye ngo ashaka tujane Bujumbura ngo ajane kunyigisha ngo ashaka kunyigisha imyuga ngo no guteka nagenda guhanuza ukungene uvyumva ko nogenda canke noreka bakujane Bujumbura yo aho rero nimba yabikubwiye ahabaye mwiza basha aho ntawe uburi ikintu ciza ahabaye mwiza ngaho onye nimba giye kujana Bujumbura naje bugene nta kiyumbira ico ciyumbiro mugabo kubera ko je nanje urumva ni nifuzi nanje kuba sino kujana mugabo nanje sinataburyo mfise ko nanje ubwanje ni nawambeshejeho urumva yaba n'impuzu yayo zose byose nambara ntiwekesha kunda kubinguriye yabonye ndabikeneye kirazi ko nta naho bwiye ryari gatana kazi nigirira rero ngaho nimba yabikubwiye ahubwo mwemerera atani kirinze gusabwa tugende tubane hajya nyine hafi nje bizonero cyane kugukurikirana jewe ndi hajye nyene hafi urumva ahubwo ni sawa ahubwo aho onyabaye mwiza aho n'umuntu muzima ahubwo aho onye gwisubiyeko jwato ko no guhanura na sino guhanura na burabitse rero ingo ahubwo ube mpande yanje je nanje nawe gutuma nzo gusigino ni numva gahinda gose ingene ugiye kwibana wenyene mwakajya karuri kakazu hage nari numva nukuri binteye umubabaro rero nkuko tugiye kujana nukuri birananyoheye rwose cyane nzo kubona hafi yanje mbarika nzo ndose ndagufashe ari iki ndagufashe nawe nakurabye nabi je nzo ndahari uzomvugira uzotumvugira apana kukuvugira gusa je ahubwo no kugwanzo nagwana reka je wagiye umuntu amburinde nuko ari mushikanje je no mukubita je nukuri kw'Imana jewe sinukwemera ko gufata nabi je ndabibona n'amaso yanje yego nuko kwera ahubwo ni byiza birananyoheye gose Denzo cyenda mwemera ko namubwira oya ntabwo ahubwo nuko n'ubunyene ahubwo rinda kinamubwira ati danyoye cyane kuba ahubwo wamubwiye ati tumarukane Bujumbura ati nkubona ko wakoze ibintu bwita hama nagoma ndabashimira fata akanya ndabashimire kuko kuronka abantu baguherekeza na cyane cyane ko yari musaza wanje ahubwo wowe niwe byari bigoye
ushobora kwemera kuduherekeza ahantu nk'aha umengo ni mu gahinga wamenyereye mu gisagara biba bigoye cyane. Nagomba ndagushimira ku kigoro wagize, mwarakoze cyane. Bisigaye navyo reka turabe tugende kwitegura kugira ngo hama dusubire ku mirimo. Iva urabizi ko twasavye konje kandi konje twasavye yaheze, ntidutsitazanye ku kazi, turabe dusubire inyuma kugira ngo tubandanye akazi kacu. Bon, kubisanzwe ubucuti canke ubugenzi habamwe no kwitangiranira. Rero kubganje numva ntivyari ngombwa kunshimira cyane birenze urugero, mugabo no kunshimiye kandi navyo nyene ni vyiza cyane cyane ko Barundi bayamaze ngo ushaka inka aryama nkazo. Rero nabikoranye umutima w'urukundo n'ubwitange n'ubucuti n'ibindi birenze ivyo wowe ushobora kubuza. Rero kadusubire mu gisagara nkuko wabivuze kandi ni bon, cyane cyane nyene ko ni konje y'akazi yaheze, ibindi tuzobikorera Bujumbura. Na Disney kahugera gushimira uwo mushitsi Russia brother twatemberanye neza kweri, nakwereze wazi nami kumwereka hari yanye kuntabarigwa asha namwetse n'ibigori nyene ho biva nyene ndamwereka ugiye umujama wawe nagiye gusanga atarazi n'ikigori aho kiba ikigori yavuze ngo ni nkuzeye. Hama rero n'ukuri nanjye ndagushimiye kuba waraje ngaho iwacu ugatumba aho tuvuka. Nanjye byana nanjyoheye kweri, nasanze n'umuntu mwiza, sister ufise umugenzi mwiza, ndetse twararyohewe rwose kweri. Sawa wagize neza. Hama reka tugende twitegure kugira ngo turabe duhaguruke kare dushire Bujumbura hakiri kare. Iyo uza kuba hari ibyo byose ntibyari kuba. Abantu bubu ntibiyumvira ko inzara ihari, babwiye inzara ntibuvuze ivyo uvuga. Gusa ku bice 80% ndazi ko mutonyi wanje yishwe n'inzara, naho badasiba kumwagirizwa ko yishwe n'umugera wa sida, ariko nta kibazo. Batsigiye navyumvise ko nakubiswe n'inkuba. Kurya munsi nari namanutse Bujumbura, bazi ko je keshi mba ndi Bujumbura. Hamasha gusa ariko nta kintu kindyoheye nkukuntu numvise ngugomba kumanuka. Ndenda guhaye wangu nawo kamanuka ni Bujumbura. Nta ngorane, urabona nanziza nari kuzigwasha, urabizi ko ndazifise. Nase kubera irya nasenge wawe urabizi yuko afise umunwa muremure. Yacaye yumvira byinshi gusa handazi wambaye aka nakema yuko wagakuyi wanje. Kandi ikintu kimwe cyo nakubwira, uzogira urugendo gwiza, Imana izokuja imbere, uzogira umugisha mu gisagara. Kwa Bujumbura hagukundiye mwana wa mama, uzoruduga ngaha ku gatumba bashifise umuduga. Gusa ikintu kimwe cyo nakubwira coco, ahubwo Imana ishimye yuko uvuye uko rujya rugore yuko senge, uko biratuma basi ngira nuwagenda hari Bujumbura ujya Bujumbura ngira ameze neza. Kuko narahanuye byaranse none shangirene. Tereza, nukuri yakoze ndagushimiye. Nukuri ndibuka ibyiza wankoreye. Ni byinshi nanko nabidondagura ngo ndabimare. Kagapira nako nzokabika data. Ndomenya ko nagahawe n'umukunzi. Hama ninagira Imana nkatera imbere, nzogusubiza ibyiza byose wankoreye. Buriya naho nzoba ndi hose nzoguma ndakwibuka. Ahubwo reka ngende ntibasi. Reka tuguma tumanuke. Ubu nyene nanzi ko ari ku mugoroba. Ya bambare ko nanavuye ko ngiye kura umurima hajya tuje tugenda. Sa rero ugira urugendo gwitse zo kumusengera zibunda kusengera. Oya nukuri ico cyo ni kintu nishinze. Hama ikindi naco nwashiki Bujumbura sha uzoyibuke basunyandikire nzoze kukuraba. Nzokandikira nzi nomero ko ndazi ko nazanditse kugika agapapuro. Nene havyiba. Bye, reka nyaruka ntibasige.
Kabudesi. Kabudesi. Sawa. Ngo hai. Ni sawa? Ni sawa. Umeze neza waraye neza? Asha, kuri naraye neza. Waraye ku mate? Ikijya cyitwa mate. Ari nawe bayita amakaro. Nagushikanye mu bisirimu. Senge no kuri warakotse. Ubona nawe bimwe wari kuranka kuza. None akanga asa neza. Hama. Ibintu byose birahari ngaho byo gusamarira ko mu mwanya utaragira gutangura ishuri. Televiziyo ngiyo gusa utazi kuyatsa bya mukozi azoyikwakiriza ntuzohave uyimena. Hama iruhande y'ivyo muri sangapi Senge ntasafi se sinza amasaha. Ruwanyu wavyuka ya masaha? Wavyuka ya masaha? Narumva inyoni zimvyuye. Nta nyoni wumvise ngaha rero. Je ntazo numvise. Nizere ko ariryo ryambara ariryo ryanyuma uryamira nk'uko. Nta mwana w'umukobwa ageze amasaha kiryama. Uriko uranyumva? Sifa! 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 Ngohan! Sa? Neza. Yego. Yaje wagarukiye mu kangahe? Nagarukiye mu wa gatandatu. Sixième. Barabigishije ibintu bijanye n'umugera wa sida. Uravyibuka neza? Yego twarabyize. Okay. Boba barabigishije ukuntu yandukira? Yego. Nk'ubu iyo ukoresheje igikoresho bitobora uruhu umuntu arwaye uwo mugera arasanzwe awurwaye noneho urashobora guca wandura canke iyo uryamanye n'umuntu arwaye umugera wa sida nawe arashobora kuwandura. Hama rya mukobwa nazanye ngaho igituma ndakubajije ibyo byose agendana umugera wa sida aragwaye. Uze wiyubare ibintu bitobora uruhu umuze bigera mu bisangira n'imimenyerano yiwe na wewe ihagarare ntazo hava kugirira nabi uryasigaje iminsi mikeya nejo uza wumva yapfuye. Uriko uravyumva?
rero ntaguhitane ndabikubwiye kubera ko ndagukunda ujya gendana umugera wa sida we nawe uracakomeye ntuzeze kujya kumwiteza ngo hava guteza ibibazo kuravyumva uze wiyubare ibintu bishobora kugirira nabi uvyiyubare nibaze ko wavyumvise genda rero bandanye ivyo wariko urakora hariya Samabuja Ushure batwigishije ko umuntu yabagendana uwo mugera wa sida tutomwinuba cyenda mwereka yuko namwe nubyumva nawe ca bibona uko ndikubona uracari ngaho mva amaso Eko ngomba ngenda nyine mabuja namwereka kwipimisha umugera wa sida ryari uvuze gute ubwo munyigisha nyine bipimisha umugera wa sida nibyo gira unyigisha nyarutse ushaka unyigisha nyine bapima umugera ugomba kunyigisha umubiri wanje ubona ntawitayeho nivyo bituma kunyigisha neco bundi nibyo usuye kunyibabuka yesu munyene byamukazi munyene ni muri ngoma ndabona agasuzuguro k'abana akamenyera ariko kabisha uzosubire kumenyera nyene bipimisha umugera kakashana k'umwana Saneta. Urakoze. None ko utarahindura impunzi. Impunzi nzohindura. Kubera zijyana hari nzi ko ari nzojyana kwa Mungu mu minsi. Nta cyazambara muhira se. Cyazomomeka rebeka. Oya, sijya sizo mu minsi. Sijya nazikure buri zurambara neza, icyo kuzi sivyo kumambara nga. Ucunga ngo umuyaya. Usumbye n'umukozi wo mu gikoni. Uri ujya mukozi w'ikoni kadaga kanza abayambaye. Ubona atari umusirimu nawe sirimuka Chika sino kambara se kagera ngaha Oya uzokambara nzokugura n'utundi tumeze neza twiza genda uzura kwitamwa agapantaro kandi no musi nshaka kuza kubona wambaye ipantaro Kime niyo mpamvu nazikugure kugira ngo usirimuke Sasa oya napata no kambara no mara we wenga Oya ntacu ndaza ayo masoni araza guhera ni wambara rimwe uraza kumenyera hama zuragerageza wambara agapantaro yegwe ubona ko ninzarunya usa neza ubona ari bya bindi bakora wimbisha ibijumba ngo sije karengamye narazo nani soko abakozi zahava zikugora ko cimengo ziriko zirakujena ariko ni wamenyera ni ibintu byinshi uzokora kandi usanga wasirimutse Rurujifu. Cyane ikundira rero tu. Byo navyo byaburya mu mbini. Hishwi. Oya njesha kubona usa neza, wambara neza. Ibi inya prema usunge n'umukozi wo mu gikoni, umuyaye. Ndaburya mko nyine yambara agakanzu kakamubera. Ushaka amagare kangahe? Ushaka nagusangiye? Ndagese. Ngiye. Menda kwaze ngaho ujetwe. Ujeje kucira mu izo ntebe ngaho muri salo gusa. Ntushaka gukurikirana nk'umwana mukobwa ngo urabe ibintu bitameze neza ngo vyegeranye. Urabona izi ntebe nyene zisa. Ushaka nira kwemba amafaranga. Kugira ukore.
sinzoguhemba amafaranga nzoguhemba inkoni asi nakuza ngira urasiga inzara wicara muri izo ntebe oya nakuzanye kugira ngo ukore ndakwigisha akazi kose ko gashoboka gusa mwari mwambwiye ngo nzoze kwiga imyuga hamwe no guteka wose ubona usa n'abanyeshuri wewe ubona usa n'umuntu yoja kwiga gushana jewe ntore amafaranga yiwanje ndaguhe ugende kwiga gushona uzompemba angahe ku kwezi uzompemba angahe ku kwezi yose nzoyaba hasenge amafaranga yiwanje yabuze icakora ku buryo nowe yaguha ugende kwiga gushona naraguhaye indaro ndakugaburira ku buntu uravyumva wambara ku buntu ivyo birahagije ibisigaye niwe uzomenya ingene wironderera ubuzima mu kigisagara jewe sinshobora kuzogukura iyo nagukuye ndagushikare ngaha uryame ku buntu ujye ku buntu wambare ku buntu hama ngo nce ndagufata amafaranga yiwanje nanda kuginda kuremeka ngo ngiye kugisha imyuga uzomenya ingene urondera ubuzima bw'iwawe ivyo byonyine nakoze birahagije nimba uzonshimira ivyo Ndeho tuma muzubiza iyo mwankuye je narimba yonze wahonyera ku makaro wagisosi nk'iyo ndakugaburiye waryama ku mate wagakobwa ugira umpangare jewe nyogose ndakuvuma hamwe uzopfuyerera nkagahiye mbandanya ivyo ndakubwiye nivyo nyine birahagije oya guza je mwarambe usuye kuvuga n'ikintu na kimwe ndagutabura umunwa ko gasa je ndavuga ukavugiriza urazi ko ndi nyogosenge no kuvuma mbega ivyo urabizi rimwe kabiri gatatu hariya ibisiga nako nibagiye aha garuka kora ivyo bintu byose sange wavyigeranije Ibazana kozi kandi badusigaye wishimye hari ikintu kikunezera ntaragukorera wabonye Tanganyika sinakweretse ibintu byinshi byiza bitandukanye hagandaze ibintu mu bintu wari urwaye kubona Tanganyika yarimo sigace kimwe gusa kwiga ntugire ikibazo no kwiga nzokwigisha nacu gusa mu ntango y'ivyo vyose ikintu ngomba kukubwira harageze rero ko ndonka nanje umusaruro w'ivyo amaze gukora hama nanje ngire effort yo kukwigisha ibyo ushaka sivyo ego ndavuga iki rero ndashaka kurima ry'amatongo ya papa wawe n'umuryango nzoba ndiko ndarima n'ubundi mu vy'umuryango hama ndabizane bigufashe nawe ufungure neza ugame neza ubandanye utagatosa neza byabaye ngombwa ndaguheze n'amafaranga uzuraja kuryoherwa wiga atakintu ubuze ibintu byose ushaka telefone nziza ndakugurira ariko manze nje kurima kuko amafaranga yose ari karamperana bisaba ko nje kurima kugira ngo turonke ivyo tudandaza kandi ariko kandi urumva ko ndushamwe ibitaye abarima senge ico kintu cyo kunda zo ugenda kurima hariya nico kunda ko ntanga ishamvu nahawe n'abavyeyi sinco kunda ko ntanga ishamvu nahawe n'abavyeyi nico kunda ishamba ni kimwe kandi nukuntunga ntibisigura ko noco ndaguha amatongo yiwanje amatongo nasigiwe n'abavyeyi ico nico kunda hariko hagufasha ikino mana yanje navuze ko bitokunda nico kunda hazoguma kujya gushaka iyo ni shamvu nahawe n'abasokuruza hajye rero hategerezwa kuguma kurya hama ninagenda nzora bingene hameze nindakubaza naho nzobangurishije cyangwa naho nzoba ndiko ndarima hamusubirana ivyawe
Ugiye ko bitokunda senge. Nukuri ko Imana ntitokunda. Nenda kubaze Kabudesi. Hagi urazi mbe wewe kuri ku rugendo rwo gupfa. Uri bajya kwamubwira wasida. Ivyo uravyibagiye. Urazi ko nabajya batoya bawe bose bariko barahamwe n'umugera wasida. We nawe urazi ko atari imisi usigaje ngaha. Ikibaba uri kuragwanira amatongo yaso. Nuza amafaranga no kura muri ivyo bintu ndiko ndaja gushaka gutera ko atogufasha no mu miti. Erega abantu benshi bararambishwa no gufata imiti yo kugira ngo baze bariyitaho. Bafungura ibintu bikwiye. None nzoro ivyo nakwita uzuraja gufata imiti uzuragira na madepressement mibiki ata amafaranga uri kuranyinjiriza. Hajyana niba ariko haramera ishamba. Senge ndakubaza. Uramaze kunjana kwa muganga kumpimisha usanga ngo umugera wa sida. Hamagufa birasanzwe. Na papa yarapfuye. Nawe tuyibanje barapfuye. Ariko bose bishwe n'umugera wa sida. Kandi nawe uzopfa. Bajya bazibuye ikibazo cyawe nawe uzopfa. Si uhagari kuri kurarengera. Uri kurarengera mukobwa, uri kurarengera. Je sinzopfa. Ntiharagera. Ntiharagera komfa. Manza muhona buri kimwe bw'nyene. Mugwaye imigera ya sida. Wowe usa n'umuntu akomeye. Uri bagiye ko atoye wese ko arahamwe n'umugera wa sida. Namusazanje ndabizi ko yishwe n'umugera wa sida. Nuko gusa yapfuye nkiri muto. Ubundi bwo ndabizi ko yishwe n'umugera wa sida. Rero ntusubire kuvuga ngo naje we nzopfa kuko ndabizi sinzogutanga. Ni wowe uzotangura gupfa. Okay. Hajya naho uri kuravuga. Nzohari muri mu kuzimu. Fata kayugenda. Okay. Imbere yo gufarenda kugire senga. Shira mituwe ya papa. Muko. Shira mituwe ya papa. Muko uri kurarengera. Uri kurarengera. Kandi nakubwiye. Unyiyubare udashaka ko ndakuvuma mu nzu. Atari uko ndakuvuma upfe wangara nka gahini. Ugende bukebuke. Ndiko ndabikubwira. Uno musi ndakubwira ejo hasubira ukamengo ko bicanga habiserukira. Utagiye buhoro. Uzobona ingaruka yabyo. Nagukuye muri iriya munyaganyanga kugira ndagufashe. Sinari nzi ko nje kugukura kugira ngo uze guhangana na jewe ngaha. Uruzi jewe ahantu nca hose nkarengana bakanyuba. Mugabo wowe uri kurampangara gwerwa akantu kangana. Okay. Reka ngende. Ariko umenye neza yuko nzi neza yuko no mwamusofye mituweli igihe acikana. Umenye neza ko ndabizi. twagira tukubwire yuko ujya mu kugata dukeneye nawe dukeneye isaha nawe iragetse igita cyanyuma twarakubariye twagushitse ku washatse ibyo wasabye naragukoreye byose nawe harageze ngo ko wahisemo igikombe cy'urupfu ugomba gupfa nawe. Kabudesi Pascal ngoma ndabasezeye
ndabinginze mu mbabarire Kabudesi nukuri sinakubereye umwana mwiza sinigeze ndakubera nyogosenge nk'uko papa yari yarabisabye sinakurikije amasezerano musaza wanje yari yarasigiye ku bibondo vyiwe nabaye nasenge w'abantu mubi ndabinginze mu mbabarire ko ngiye gupfa ibyo nakoze ntabwo bindakurira kuba mw'isi wa munyavyaha mo ikiyo baje sinzi n'ahantu nzoshikira ariko icyo ndabasabye mu mbabarire mundakurire basindabe ko naronka n'ikibanza shikiramo Kabudesi umuryango wawe batoya bawe nije nabahoneje ndabinginze mu mbabarire batoya bawe nije nabishe by'ukuri ariko ico saba n'imbabazi mundakurire kuko iminsi yanje yo kubaho yamaze kurangira ibintu byose fisi nabikuye mu maraso y'abatoya bawe nabatanze mu kuzimu kugira ngo ndonke ayo matungo yose mfise ngaho ngiye gupfa